Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba Burundi News Publication, ndahaye mwiriwe cyane cyane abakunzi b'ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Ndabifurije kuje kuroranirwa umwanya wose uza kumarana mu ijambo rya jambo, kandi nizeye ko mumerewe neza aho muri. Uno munsi rero mu ijambo rya jambo ndi kumwe na Patiri Desire. Karibu Pati. Murakoze gusubira kumpa ikaze muri studio. Ego. Mukuru w'ubutatu bw'Iranda. Yego, tuwusangire kandi dusanganirwe muri bwo. Nagire kandi mbonereho no guha mwiriwe abakunzi b'ikiganiro kiryoshe kiri hano c'ijambo rya jambo w'Imana. Tugire dusangire uyu munsi, uyu mwanya twiriwe turazirikana kuri uyu munsi w'Imana. Ego murakoze. Okay, uno munsi rero wabwiye ko ari ubutatu bw'Iranda. Nagira mbwe ngo logique mathématique ivuga ngo kimwe guteranya kimwe ni bibiri canke kimwe guteranya kimwe ni bitatu. Mugabo logique y'uno munsi y'Imana ivuga rimwe guteranya rimwe ni kimwe, kububatse kimwe guteranya kimwe bingana kimwe. Ego ngo no butatu bw'Iranda turaza kurabira hamwe ubutatu bw'Iranda mbega busigura iki, kubera iki babuhimbaza, mbega no munsi bwo tumarira iki mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero mugwe muri hafi tubanze dusabe Patira dusomere ijambo ry'Imana. Ego ijambo ry'Imana ryo kuri uyu w'Imana duhimbaza kinyegezwa c'ubutatu bw'Iranda turisanga mu nkuru nziza nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda, ni mu kigabane c'16 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 15. Mugihe arimo kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabwiye abatumwa biwe ati, ndacari n'ibindi vyinshi nobabwiye, ariko ubu ntimushobora kuvyakira. Aho mutima w'ukuri azozira, azobahishuka ukuri kose. Nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababwira ibizoza. Aho nyene ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo data afise ni ivyanje. Nico gituma navuze ko azobamenyesha ivyo azoba yakuye iwanje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ego, Kristo nashemize murakoze. Natanguye mvuga nti kimwe guteranya kimwe bingana kimwe. Ego, ubutatu bw'Iranda turumva ko harimo gatatu. Ego. Busigura iki? Muvuga ngo bagize umwe, batatu bagize umwe. Bisigura iki? Niba baca bibaza ngo niba batatu badatana mu ndagano y'amashiga yo mu Kirundi. Nico kimwe nayo nyene. Nuvuga nti no buryo kuvuga yuko turagerageza tubyinjiremwo. Imana ni imwe. Ariko ikigaragaza mu bapersona batatu. Ibyo rero hariho bica bigora gutahura. Mugabo ubwa mbere bwose ni ikinyegezwa c'ubwenge buhanitse ubwa mbere na mbere, ahubwo ni ikinyegezwa c'Imana. Burya ivy'Imana hari igihe birengera ubwenge bwacu, ariko si birengera ubwenge bwacu nko kumenga biri mu gihushane kidahura n'ico girira neza umuntu, kuko nogira nti ni ikinyegezwa c'urukundo. Ikinyegezwa c'urukundo, kuko burya urukundo ahantu hari ikintu kimwe ciyugaye citwa kimwe gusa, wumva goshoboka gute ko tuvuga ko Imana ari rukundo? Yezu yadushitse ko Imana ari rukundo, kandi burya n'Imana buke iragira irabihishuka abayo, irabihishuka kuva mwirema mbere. Sinzi nk'akareka twinjire kumbure mu ijambo ry'Imana, niho bona ko uyu munsi benshi dukunze kugira tuti tubanze tubibone neza mu ijambo ry'Imana aho biri. Niko ntihanditswe iryo jambo ngo ubutatu bw'Iranda. Iryo jambo ryahavuye ritogwa kugira ngo riserure ibisiguwe mu ijambo ry'Imana mu mvugo imwe y'ijambo rimwe ryitwa ubutatu bw'Iranda. Avuga ngo aho mutima w'ukuri azozira azobahishuka ukuri kose. Nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababwira ibizoza. Aho nyene ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo data afise ni ivyanje. Umenga biracanganye uko nyene muri aya majambo make muri utu turongo dutatu dusomye turumvamwo neza ingene Yezu
hariho abantu batatagarutseko ariko arivuga n'ivyo asezera abigishwa biwe ariko aravuzemwo se wiwe data akongera akavugamo ngo na mutima mweranda azobafasha kwakira yandi mabanga menshi y'Imana yari gushaka kubabwira mugabona yuko muri uyo mwanya bitokunda ntibafise igihagararo n'ijunja ry'imbere ngo bashobore kubitwara muga mutima niyamara kuza muri bo azobaha iryo junja abaha ico gihagararo c'imbere muri bo mu mutima no mu bwenge hanyuma bashobore gutahura rero ivyo yagiye arabigisha batashobora gutahura ico gihe kuko burya Yezu igihe yaza erega hajya mu kuza kwiwe ntiyaje asanga umenga abanyisirayeli bamwakiriye ntibari biteze ko yoje uko yaje bari biteze Mesiya ahambaye ahanitse umwami n'ingabo nyene uku tubona abantu bahambaye bo muri nosi niko bari bamwiteze nawe acaza aciye bugufi nk'umuntu asanzwe muri bo byarabagora rero gushobora kumva ibintu bimwe mweze ariko arababwira bizosaba ko abaha mutima wiwe ntibavyumve gusa nk'ababiheza mu bwenge bavyumve nk'ivyo biyumvamo bumva bibakoreramo ngira ngo twarumvise ku munsi wa Pentecote igihe mutima mweranda aza kubatuma ingene baciye bashira amanga barumva ko buzuye urukundo akanyamuneza ku buryo ngo bariko barayagira abantu harabibagije bati mbe abantu baborewe mugabo bagacagira ati nawe nawe berigwa isaha zitatu zo mu gatondo ko mutima mwana ngo yaje mu masaa 3 yo mu gatondo ngo mbengo banyoye en vin du niyo ibuzuye kuko bavugana akanyamuneza bavugana ugushira amanga kwinshi kandi bakavugana urukundo kuko abo babwira byarabakora ku muzirikanye bakumva bashwashwanukiye kwakira uyo muntu bababwira yitwa Yezu ngo yapfuye akazuka ku buryo babivugana ikintu cyuko bahindutse muri bo hajya umuntu yari aravuga akavuga ikintu akunda ikintu kimurimwo ikintu akaba hariya mu mutima wiwe nubwo coba kimusiga ubwenge n'ingena gitahu n'ingena gishikizana ko no muti arimwe ikintu arimwo ububasha arimwo akanyamuneza arimwo amahoro kabona nka Petero yakiriye uwo mutima mweranda igihe ca Pentecote ingene mu nyuma ashobora guhangara akabwira ba bantu baheruka kwica Yezu babakuru bidini n'intara akababwira adatinya kandi mugabo kandi adashira isoni mugabo atarakira mutima w'Imana ukabona ingene yapavye akajugujugumira imbere y'umusukukazi w'umusaserdoti gacuno uti ico gihe hari ubundi ubasha bwari muri bo kandi ukavyumva ingene bariko bavuga bagarukana amajambo y'Imana amajambo y'Imana aza abemeza ivyo bariko barashikiriza bakishimikiza ijambo ry'Imana ariko ijambo babasuye gutahura ukundi gushasha muri mutima wa Yezu yapfuye akazuka yego uriko uravuga mutima mweranda ukavuga mwana ukavuga data ukavuga mutima mweranda nibikorwa bakora menga biratandukanye yego biratandukanye umuntu yotahura gute ikibanza ca mutima mweranda ajejwe iki nimbara amabanga umwe wese ajejwe yego kumbura amajambo y'ikirundi aratugora mu bisanzwe tuvuga yuko bagize umwe mugabo umwe wese arisobanuye kwiwe tuvuze ko batandukanye umenga nyene abantu batandukanye ariko arisobanuye yarafise imero yiwe umenga imutuma asokoroka suko nkuko tumubona mu majambo y'Imana yaduhishuriye Imana yaduhishuriye yo nyene ukungene imeze ukabona kandi ko umwe muri aba persona yisobanuye mu gikorwa ciwe ukabona nko mwirema tukabona umenga tubona mana data mugabo burya na mana mwana tubona muri Yezu Kristo ni habari kuko data ngo mu kurema aremesha ububasha bw'ijambo ryiwe ijambo ryaduhaye izina ry'ikiganiro mbere ijambo rya jambo nibwo bubasha bwarema ariko kandi ukabona yuko ijambo ry'Imana kuva mu mamuko litwereka yuko ngo ibiremwa vyasokoroka biva ngo mu bubasha bw'undi mutima ngo yareremba ku mazi aha muce mwumva mutima mweranda turonka mwibatishye akatuvyaramwo ubuzima bw'Imana
Imana iri kwereye mu buzima ikaburema kandi muri ubwo bubasha bwa mutima, we rero aheza agashira ubuzima mu binyabuzima, agashira impwemu z'ubuzima mu muntu. Kandi ugiye kuraba kuva mu mamuko ukabona ko niko hasokoroka data avuga ijambo ikintu kikaba kibaye. Ariko kandi mu ntango nk'umuntu agira rimwe ukumva ingene Imana yivuze muri bwinshi, ntiyivuga muri rudeni. Burya umuntu yariko arivuga wenyene yovuga ati jewe, mugabo ari Imana iri kwiravuga ikagira iti ingo tureme. None yarinda kwibwira ngo ingo ndeme canke jewe ngire ndeme, mugabo ukumva muri iryo jambo ingo tureme ukumvamwo ikiyago ca bamwe batatu. Hageze aho barema umuntu akava mu kiyago ciza c'urukundo kiri hagati ya data mwana mutima mwerana. Niko ngaho ntibacavuga ngo n'ubutatu bwerana, mugabo uri kurumviriza nk'iyo mvugo y'ijambo ry'Imana si imvugo iciyaho, kuko imvugo yose irafise ico bigomba guserura. Nico gituma burya two kwitondera imvugo cyane. Ariko reka tunagende tujabuke gatonya. Ugiye nko kwa Ibrahimu kigabane ca 18 mu mamuko nyene, hamwe Ibrahimu agendegwa n'Imana. Umurongo wa mbere uvuga ngo Imana igendera Ibrahimu. Mugabo mu kugendera Ibrahimu ngo azabona abantu batatu, abona umuntu umwe. Bavuze ko ari Imana imwe. Muragenda musome igabane ca 18 mu mamuko. Avuga ko Imana imugendera, mugabo asohotse akabona haje abantu batatu. Aho onye abakurambere bekereje bo twita les pères de l'église nabadutanze kunoganza gose gutahura amajambo y'Imana. Nibo baheza bakatwereka yuko ngaho harimwo hakiri kare imburi y'ubutatu bwerana. Yezu rarazuza wewe abitomora agira ati mbere ubu abantu mu kubinjiza mu buzima bw'Imana muzobabatiriza ku izina rya Data ni rya Mwana ni rya Mutima Mweranda. Biragoye gutahura, nimwe ngira mwita filozofi, ariko muri make ko turi mu ijambo rya jambo mu buzima ubutatu bweranda ngo tumarira iki bumaze iki? Buramaze ikintu gikomeye cyane. Tuvuze ubutatu bweranda ntiturondere ibintu bya filozofi. Turabe ikinyegezwa cy'urukundo. Ikinyegezwa cy'urukundo niko biragora kumbure kubiserura neza muri rwa rukundo rw'abantu b'amagara make turi. Wamusanga umenga turagwimva nk'umugabo bikatunanira kuruserura neza, rugacangatirana n'amagara make yacu, rugacangatirana n'ibicumuro byacu, ego na ya mpengamiro yikwegerako. Ariko mu Mana tuvuze ubutatu bweranda ubwa mbere nukumva urwo rukundo runonosoye rusa neza rwuzuye. Ni rwa rukundo tubona Yezu akunda se wakatumenyesha se wiwe, ukabona ko ashashaye ko twomenya ubwo Data dukunda. Akagira ati mbere ya mwari muzi yuko Data abakunda ubwo nanja nkunda. Cyo kintu mva kitajije kumva yuko Data nkunda nk'urukundo yakunda Yezu. Ariko kandi ugacubona Data nawe ingena akunda Yezu, amushira imbere akaza aramuserura akamuninaza akamuha gukora ibitangaza muri we. Ugacubona Mutima Mweranda ingene Yezu amuvuga mumenyesha akamucira inzira. Ujya siko dukunze kuvuga neza abandi ngo tubacira inzira. Mutima Mweranda yaza bavuga bakigisha Yezu Kristo yapfuye akazuka, akaninaza gutyo Yezu akerekana yuko Yezu yapfuye akazuka ari imvuga kuri, yuko amajambo yavuze abatumwa bayasubiyemwo, amugurura abantu, azura abantu, agahambya abantu ahandi n'abaganga badashika, agahindura imitima, abana akabagira abashasha, akadadanura ibintu mu bantu byari byarananiranye. Umunywara umogi bagerageje kugira gute ngo basubize ku murongo bikananirana, Mutima Mweranda hashitse ukabona muhinduye ikiremwa gishasha. Akaninahaza gutyo Yezu Kristo. Nugira nti rero nubwo bubasha bw'urukundo rwiza rwaho umwe mu bapersona ahubwo umengane nahaza umwe uwundi akayinahaza uwundi, ni rwa rukundo tuzobamwa mu ijuru.
ngo mu ijuru hari urukundo ruryoshe atari rumwe rwo kwiha mu wundi ngo uramukunda mugasanga ni ugomba kwiha ibyo wiha muri we musanzu urikunda muri we ariko rero yatweretse yuko urukundo rw'Imana ahubwo nurubaho kugira ngo uwundi yagukigwe uwundi yiyumve uwundi yumve ko ashikiriye ukuri kose ku buzima bwiwe ngo ku buryo bw'uko rero ngo mu ijuru ngo bariko barafungura bwa mbere ntawugira isahani yiwe kandi mu ijuru barasangizanya umwe atora ahereza uwundi maze kubona umugabo n'umugore bakundana gushikaho usanga bariko baratamikana iki byo kurya umwe ngo aha uwundi uwundi agahundi n'ishushanyo yo kwerekana ukungene ari urukundo rumenya gucisha imbere uwundi gushira uwundi imbere kujya uwundi nawe aheza agashira imbere uriko aramushira imbere bagahura uzuraba urukundo rwacu urabiye nko mu ngo urukundo ruragora kubera yuko usanga umwe wese agomba gukwegera iwe undi agomba gukwegera iwe ntibasubira guhura mugabo umugore agize ati ngomba nitere muziko ubuhigwe bw'umugabo wiwe umugabo akagira ati ngomba nitere muziko ubuhigwe bw'umugore wanje baca bahura ubwa mbere rero ubutatubwerana nico kinyegezwa c'urukundo rw'abantu bamenya gushirana imbere kuninahazanya kuninahazanya mu buzima bakisanga barahurira rero bagaca bacika umwe ikindi naco nuko ubutatubweranda n'ubundi bwo twigisha uko kuntu tubona ari batatu bagize umwe Imana imwe ariko ari batatu batandukanye basobanutse umwe wese ukwiwe byo twigisha yuko burya ubumwe ugushika hamwe ku kintu kimwe uko ubumwe ntibisaba ko dusa twese oya bisaba bwa buhinga bwo kumva uti ndiho ubwa mbere kugira ngo mu budasa bwanje uwundi yiyumve mbere sinzi wigeze kuvuga ati be barunda aho mwajyaniye muri ubwo bwoko butatu ni muri yumva nk'ubutatu bweranda kweri ki mwabaye mu bwoko butatu abatutsi abahutu n'abatwa taho nta butatu bweranda mwiyumva bwo gusumba kumva yuko mwomarana kari kuba arakarorero kari kuba arakarorero timwabaye akarorero ko butatu bweranda ngaho ko muryana ntimushobora gusobera butatu bweranda kwa kuntu twama tubona umenga ibintu bizobe bikomeye bizobe bimeze neza mu gihe umenga twese dutegerezwa kuvyumva kumwe tegerezwa gusa kumwe dutegerezwa kugira umugambi umwe gusa ivyumviro bimwe gusa tukabura ubwo buhinga bw'urukundo bushobora kumva itunga mu butandukane bw'undi kandi kwitunga ryanje ari ryo kugira ngo uwundi yiyumve nawe akabaho kugira ngo nanje niyumve tugahura tugasanga ro tugize ikintu gikomeye ubumwe buba ubumwe koko bukaba bukomeye igihe bufatanije abantu batandukanye bakuzuzanya bagakuzanya bakaninahazanya bagashika bakaduzanya mu buninahazwa ubundi basanzwe basanganywe ntaco baba ntaco nta kindi ibaze nk'ubisi yose yuzuyemo abagore gusa canke yuzuye abagabo gusa cyumva kumenga hari akantu gahaze kabutse yego aha muri iri jambo ry'Imana harimwo ahavuga ati azobashikiriza byo yabwiwe kandi akongera akavuga ati ibyo data afise n'ivyanje ni ukuvuga bashikiriza ibyo data yavuze kandi ati n'ivyanje bivuga yuko uri kuraraba menga harimo ikintu cyo kudahemukiranira ashikiriza uko yabitumwe ibyo afise ibyo umwe afise n'ivy'uwundi nta vyumwe agira ati ngo ni iby'iwanje ntikebera nta propriété privée ibaho ihari oya niko baratandukanye mugabo ibyo ico bari n'ibihari byose bavyiyumvamwo bose nta numwe abibamwo nk'uko umenga agomba gutwara uruhara runini ngo yigize yundo ya ahubwo umwe wese akumva ati ibi n'ivy'iwanje kandi ndavyakiramwo wundi ariko na cane cane nagomba tugaruka aka kantu karyoshe karimo uku kuri azoba hishuka
mugabo ukuri kuvuye mu rukundo kandi kugomba kubinjiza mu rukundo. Erega rero ukuri wamumenga ni ukuri kwambaye ubusa, kudatekewe, kudatwawe mu rukundo, kudatanzwe mu rukundo, kandi kutarondera gushikana abandi mu rukundo, ntikuba ukuri gukwiye. Hari abantu usanga ukuri rero n'ibanga rikomeye. Nibanga ry'Imana. Ntaguciriye mbaye Pilato, ukuri ni ukuri ni iki? uku kuri avuga ni iki? Kandi Yezu ntiyamwishuye. Ni nkuko yagombye kumubwira ati ubaza ukuri kandi kuri imbere yawe. Oui. Kuri imbere yawe. Nugira nti nuko kuri gutambutsa umuntu n'ivyo mu bumenyi bw'ibintu kungene Imana yabishatse n'isiguro yabihaye, kandi bikaza ari biza bimugirira neza, bimukuza mu rukundo. Ukuri kutoba kukuza ngo gukuza umuntu, kumushikane mu iteka, kumuteza imbere, kumwuzuze, asokore, kumwe tuvuga mu Gifaransa abe épanoui. Umaze kubona nk'igitegwa gikuze hama kigashurika mu amashugwe ataratamura ngo atamanzure, ngubona ishugwe ryose ryugurutse mu bwiza bwaryo. Ariko kandi sukuri ukuri kuri ku ngero nyinshi, sukuri nka kujya ko mw'ishure, ahubwo nukuri ko mu buzima. Nukuvuga kwa kuri umenya kwitangira uwundi, ukamugirira neza, ukamutabara, kandi atari nuko yaranabigusabye mwa ko ubona uti birakenewe, niko guhagarara mu iteka ry'umuntu. Buryo umuntu atumva ukuri guko yogira neza, ukuri ni kubara ukuri gukwiye. Ariko kandi ugiye kuvyumva nukuri kugenda kuratwubaka, kugaduhishuka Imana mu bwiza bwayo bwose. Sukuri umuntu ashikira rimwe rizima ngo abahejeje, ngo azoza arabahisha ko no muri uyo mwanya yeza kumva ati ntibikunda, suko atobibahishurira. Mugabo ntimufise ijunja n'igihargo byo gushobora kuvyakira. Ni nkuko udashobora gufata ukuri nobwira wewe Dona, ariko nobwira wa mwana wawe w'umuhererezi. Mugabo ndamuha ukuri mu rukundo wo kumenya uti ashitsa aha, reka simave ndamuha ukuri kuhava kumumena amaso canke kumusabya mu bwenge acanganyirwa yibaza ibintu harimwe bibure. Mugabo uti arageze ku rugero, ni kwa kuri kuri hagati y'abariko barareshanya, batangura umenga baratinyana, uko bagenda bamenyana gose basangira ukuri kwinshi, niko bagenda barayishukiranira ibintu vyinshi, ku buryo bagera ahantu bagira ati ndumva taco nagusiga nisigara ija tutazi, ndumva taco no guhisha. Bagashobora gucika umwe, bakagira ikinyegezwa c'urukundo kuko gihagaze mu kuri kose basangiye muri bo, kandi mugabo kaza kuraza mu gihe gushike ku camwa ciza cuzuye. Ni kwa kwina ko tugenda turakira, tuguma tukwakira gushika dushikiriye Imana amaso mu yandi. Ijambo ryara mu buzima mbega rimwe navuze nti rimwe guteranya rimwe gare kimwe. Ivyo bintu byoshoboka gute mu buzima umuntu yobisigura iyi ubwo buzima bwuko usanga muri bwa bumeze gute, two bushika ku gute? Sibindi twari twabivuze no kumenya gucisha imbere uwundi. Nivyo twese burya twama tubaho twirondera dushaka inyungu yacu. Mugabo burya umuntu aca ashaka kubishika kubwo nyene asanga ahushije, aca asanga abishitseko aho nyanza uwundi. Ariko iyo amenye kubicisha mu kubanza kubigirira mwineza uwundi, abisanga hari imbere yiwe biryoshe gose gusumvya. Nukuvuga iki? Kumenya kwiheberanira, kumenya guhanini nahazwa, kumenya kugiriranira neza, ugira uti mbeho kugira ngo shobore gukorera uwundi muneza, ya neza yanje ndayisange hari imbere irimwo n'uyu muntu nawe nyene yacitse neza yanje. Kumva uti ineza yanje ya mbere nuko ngira urukundo rwa mugenzanje kuko namugiriye neza, nkamusangiza urukundo mfise mu mutima wanje. Kujya nabivuze tubona data aninahaza mwana, yeza kitwareka kuninahaza data, bakaduhishuka mutima mweranda kaza katwereka ingene iyo tuvuze Yezu mu kumwemera
bikora ibyiza mu buzima bwacu natwe tukabaho tugira tuti reka mbeho ngirira neza abandi ndondera ikibakuza binakenewe ndabitere mu ziko ndabagirire neza nzosanga ya neza yigwije yungutse ari nini gusumbya iryoshe gusumbya hari imbere mugabo kenshi nuko usanga ahubwo twebwe duca dusiganwa nuko tugomba ku byose kuvyegeraniriza iwacu tugaca dusanga turiko turica urukundo kandi twamara kwikikuza ibyo mugira nti twirunze ko bikatunanira guhumeka no gushobora kumva neza abandi mu kurangiza mbega nk'ubu uwo guhakanya ubwira iki reka mbere ku barundi mugabo mbere ngira n'abandi bose saba Kristo gusa n'abantu bose kuko ubundi ngira twabwirizwa kuba turi umwe yego tandukane bwacu yego nuko ubwa mbere bwobwo ubwo rukundo ubwo bumwe burashoboka kuko buva ku Mana baze ngo yabiva kuri twebwe nyene abantu gusa twobishoboye gute n'ingene tuza abantu bitunanira ubwa mbere kwizigira kumva yuko birashoboka kuko n'Imana ibitanga ariko kandi tukagerageza kuba umwe tukagerageza kuza turakuza urukundo rwacu kuza turumviriza ukuri mu cy'Imana ikundamwe umuntu mu cy'Imana ishaka gushikiriza umuntu nk'ukuri gukiza umuntu ukuri gukiza umuntu ukuri kuri mu rukundo ariko kandi n'urukundo ruri mu kuri kubujya n'urukundo iyo rutagiyemo ukuri ngo ruze rurazana ukuri ruca rukikubwiyorobetse mugira nti muca make rero bwa bumwe bwa bunywanyi buze buravyagwa no gusangira ukuri mu rukundo kandi nuko urukundo rwacu tuza turaguzuza mu kuri bikavamo icamwa ciza c'abantu bahagaze neza mu Mana kandi biteguriye kugiranira neza gusa yego reka rero ndagukengurukire Pati urakoze cyane kuri iri jambo ndagushimira wantumiye ngo dusangirire ijambo ry'Imana tubananye tuginovora yego nizeye ko n'undi munsi karibu nukuri kose ata kindi kintu kimfatiriye kinganya ubukuba n'iri jambo ry'Imana nzoza yego murakoze yego namwebwe mwese rero twari kumwe tubifurije kuba umwe ahiwanyu mu babanyi duhereye mu nzu mbere mu bavyeyi mu bibondo naho hirya gatoyi mu babanyi ese mwese twese twobumwe yego ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye abakunzi b'iki kiganiro baje baratwandikira badukomishwashwa naho kubimanuza mwaho muri mumererwe neza mubandanye mu novora ibiganiro byacu naho kubimanutsa